umurongozi wese atereza ku muvyeyi. Iterambere ntirigira umugambwe, ntirigira ubwoko, ntirigira iterambere, naho umunyamahanga aje guteza imbere igihugu mwakiriza yose. Ntivyumvikana umuntu rero aba ariko arakora ibikorwa vy'iterambere ukamuhagarika. Uri indongozi y'igihugu, aho nta ndongozi uburimwo. Rero twarabibonye, ubu nyene twaravuze tuti nta muntu numwe ariko arakorera mu itongo ry'igihugu akora imigambi y'iterambere bashobora kumwaka itongo. Ivyo twaramaze kubishikiriza umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Gusa hari habo twasanze n'abaraba ibigaba. Hariho abantu basavye amatongo leta irayabaha, bayasavye kugira bayakoreshe ikirikiriki, agaca agenda akarikubitamwo ibiti ngo ibiti vyanje. N'usaba parcelle ngo agomba kubaka, atagomba kubaka agomba kuyigurisha kundi murundi. Abarundi hari ibintu nita kwankiriza, kuko ufashe ibintu vy'igihugu ugashaka kubigira gwawe ugashuja kugurisha kumwe n'igihugu nyene ribari ibara. Uyiyumvire nk'umuntu asaba parcelle ngo agomba kubaka, iyo parcelle urumva ni y'igihugu, abarundi bose bayifise ko uburenganzira. Wewe warose iyo favere barayiguha, ugaca uvuga ngo wewe wa murundi we ngurira iyi parcelle si gwawe. Nibyo twabitangiye itegeko yuko ubu wo tuzosanga bamusinyiye yagurishije parcelle yahawe na leta, uwamusinyiye ni wazohana. Umuntu bashobora kwaka ahantu ariko arakorera n'igihe nk'ubu baba bagomba kubaka nk'ibitaro, bakavuga bati twabuze ahandi hantu two kubaka ibitaro kandi abene gihugu barakeneye ibitaro, uwo birumvikana. Hanyuma ikindi novuga, umuntu wese azohura ibibazo mwene ivyo vy'indongozi mbi n'abatinyandikira, kandi ndabikora ubwo nyene. Ubu narabonye hariho n'abantu bace batohoza ngo ninde yabivuze. Ubu nanje abo barongozi muramaze kubona nk'abazitantera ubutuza turahagarika, bahora bitwaza ngo baratowe. Tubwira toya abene gihugu nibo bagutoye, ubu rero nabo baragukuye kuko jerije batoye ngo ndabaserukire. Indongozi zikora nabi tuzigeze inyuma. Abene gihugu nico tubana bahaye ujya muhora kugira muze murambwira muti dutabare ngaha kandi birwara bigira.